mu ntumbero yo gushigikira urudandazwa rw'amashirahamwe yimbura canke ahingura ibiva mu burimi n'ubworozi, ishirahamwe Youth Agribusiness Incubator rifashijwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, ingenzi n'amahinguriro n'ikigo YAIN ryaratunganije kuri wa 28 Gitugutu 2019 kuri City Hill Hotel ihuriro ry'ikiyago cyo guhuza amashirahamwe 18 y'ugwaruka ari mu mugambi ku Gasaruro Youth Market n'abaguzi. Uwo mugambi ukaba watangujwe mu kwezi kwa Ndamukiza 2019 ufashwe mu mugongo na produit mu gushiraho iduka ryo kudandarizamo ry'Ibubanza hamwe na Agripofocus ku iduka riri mu gisagara ca Bujumbura. Ico kiyago kikaba kandi citabwe n'abaguzi n'abanyabitahe hamwe n'afise uruhara muri ico gisata nk'abaserukiye ubushikiranganje bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi, ishirahamwe FIDA, abaserukiye ambasade y'Ubuholande, ibigo nka YAIN, Sentea, API, ABEJ, CDE, abahinga n'abaserukiye kaminuza nkuru y'u Burundi n'Ingozi n'abandi. Kabaye akaryo keza ko kuyagira hamwe ivyerekeye amategeko, ibisabwa n'impusha mu gushinga amashirahamwe no kwemererwa kudandariza ivyihinguriwe haba mu gihugu no hanze, intahe, intambamyi n'icokorwa ku mpande zose kugira ngo amashirahamwe aruka ateraje imbere. Kabaye kandi akaryo kumenyekanisha no kugurisha ibidandaza vy'amashirahamwe y'ugwaruka ari umugambi ku Gasaruro Youth Market. Ku Gasaruro Youth Market ni umugambi twatanguje dufashwe mu mugongo n'ikigega mpuzamakungu FIDA biciye mu mugambi produit emploi de généraux. Bakaba baraduhaye ikibanza Ibubanza cyo kudandarizamwo aho abajene bazana ama produit yabo kugira betare sukwetara komite rugira bashitoke no kudandaza kugira ama produit yabo ashobore gusohoka. Muri iyo mugambi nyene turafadikanije na Agripofocus Burundi, tukaba twarafashe cyane je nabo gushiraho ikindi kibanza Ibujumbura kiri mu Nyakabiga. Tukaba uyu munsi turiko turadandaza ama produit y'ama entreprise 18 agizwe no gwaruka ruri mu burimyi n'ubworozi no guhingura ibinyantete bita cereale. Akaba ari naco catumye uyu munsi dutegura iyi panel. Iyi panel yari iyo guhuza aba producteur, abarimyi bahingura n'abaguzi, dufashwe mu mugongo n'umugambi Prodefi akaba ari bo bashoboye gufata mu mugongo kino gikorwa mu bijanye n'uburyo. Intango yari ntoyi cyane ari ibintu by'ibiganiro, mugabo aho tugeze ubunye abajene barashinga intaye ko bazana ama produit yabo ku isoko, barashinga intaye ko bamaze kuronka amera atari make mu bavyumvise muri expose bagiye bakora. Donc kuri twebwe comme c'est un projet de partenariat hagati ya YAIN na Agripofocus, kuri twebwe n'umunezero tubona ko vyagenze neza kandi turizeye neza yuko ejo bizogenda neza gusumba, de façon que twiyumvira nuko aba bayire baje ambassade ya Hollande yaje ngaha irabibona irabishima, dufise n'ivyizigiro ko ejo dushaka konka amahera yandi menshi tukuguruza n'ayandi ma point de vente ariyo ma shop yitirirwa ku Gasaruro Youth Market mu zindi ntara mu yandi ma province cyangwa mu zindi commune. Hari hangiro ryuko twoshitse mu mpera z'umugambi uko turiko turasozera mu mwaka uzazoba duhejeje, hariho ugwaruka rumaze kurema akazi ibihumbi 10 vy'akazi, ariko ubu turamaze gushika ku bihumbi 17,800 arenga. Hama hari hangiro ryuko twoshikiye entreprise canke micro entreprise 250, ariko ubu ziramaze kuba 270. Umugambi Prodefi kugira ngo ushobore gushobozwa gwaruka kudandaza, murabona hari umujene ashobora kuba ariko arakorera mu ntahiri kure cyane adashobora gushikira isoko vyoroshe. Niyo mpamvu yacifata irubaka ivyo twita point de vente, ibibanza vy'ishorero kugwaruka, kuko bituma ubwa mbere na mbere umujene ari kure ashobora kuronka ibintu vyiwe ntibimufane. Ubu turabona ko gwaruka mbere gwadutanze n'imbere nico cerekana yuko gwaruka rufise imigambi miremire, rwadutanze n'imbere rugatangura mbere no kurondera amasoko rukadutanga, kubera esprit d'entrepreneuriat iziri mu mutima wabo ugushobora kudandaza. Rero twebwe mu point de vente gituma tuyashiraho na point ashobora gutuma abajene batararonka neza isoko baronkaho babidandariza. Kandi murabona iyo ugwaruka rudandarije hamwe rugakora ivyo twita les ventes groupées, bakadandariza hamwe biroroha kugira ngo baronke isoko bayisabira hamwe. Rero turahimbawe cyane kubona ayo point de vente ukuntu ariko arakora, ukuntu gwaruka gwayahurumbiye, ukuntu n'abandi ba partenaire murabona nk'izi za Agripofocus
zifasha nazo nyene n'abandi ba partenaire batandukanye, tukabona ukuntu ayo ma point de vente yafashije cyane kugira urwaruka rushobore kudandaza kuruta uko mbere rwadandaza.